Ibikorwa ukora vya misi yose hari umwanya washizeho wo gusenga, uravuga uti isaha iyi nzosenga, umunsi uyu nzosenga, ndi mu kazi nzoza nkora amasaha ya isaha iyi nsenge. Mwari muzi ko hari abantu b'abanyabwenge babitoye ibyo gusenga imisi yose, ibyo gusenga kanya kose, bashira n'amareveye mu telefone bari ku kazi kugira ngo saa 4 ntize kurengana atabimenye, saa 5 ntirengana atabimenye, bivanye n'isaha yihaye. Iyo saha igeza akamenya ngo n'amasaha yo gusenga, kuko ari usanga wasamaye ukaba mu bikorwa byinshi ukazusanga wibagiye isaha yarenze. Uwo muntu nuba yarihaye ati yisaha ntishobora kunjana nasenze. Mbega wewe warihaye umwanya wo gusenga? Hamwe uvuga uti isaha runaka nzoba ndiko ndasenga. Daniyeli yari umuntu yarasanzwe amenyereye gusenga, kuko Bibiliya yatubwiye ngo ico gihe amenye ko hasinywe ko icandiko yasenze nkuko yarasanzwe ngo abikora. Bisigura ko Daniyeli yarasanzwe asenga. Iki gihe amenye gusa ko iki candiko cyasinywe kivuga yuko uzosenga iyindi mana atari umwami yuko azotererwa mu gobo gw'intambwe. Rero Daniyeli amaze kuvyumva, arumva ko ico kintu ari kije kimurondera, arumva ko ico kintu giteye ubwoba kuri we, kubera wewe yasenga Imana rurema, Imana data wa twese, uhoraho yaremye ijuru n'isi. Ariko hasinywa icihanikiririzo, kandi n'abagisinyishije barondera Daniyeli kubera babona asenga Imana yo mwijuru, bo batazi, bo badakunda gusenga, nico bagomba. Bari babuze ikintu kitirigana mu buzima bwiwe kibi bo mufatirako cyo mwagiriza kugira ngo bamuteranye n'umwami, kubera umwami yaramukunda, kubera Daniyeli yari umwizigirwa. Hanyuma baca bagira iyo migambi bati reka tugende tumufatire ku vy'Imana yiwe. Hanyuma Daniyeli yumvise ico kintu, aravuga ati ico kintu byari byo byose kirondera jewe, kubera jewe ntivyo nkundira yuko mu minsi 30 n'umunsi umwe gusa ntasenze Imana yanje, ntivyo nshobokera. Daniyeli rero avyumvisa yumva birakomeye, ahubwo acagira imigambi yo gusenga gatatu ku munsi. Urumva Daniyeli ashizeho uwo mwanya wo gusenga gatatu ku munsi, bisigura yuko Daniyeli yihaye umwanya, aravuga ngo kumbure saa 12 zo mu gatondo nzosenga, hanyuma saa 6 nsenge, izindi saa 12 zo ku mugoroba nsenge. Sinzi wosanga yari yihaye ayo masaha, wosanga yaravuga ngo ayo masaha ntandenga, nimba bishoboka ko nshiramwo reveye ndayishiramwo, mugaba ayo masaha ntandenga. Gatatu ku munsi rero Daniyeli yarabikoze. Isi cyoma bakantu bakaza baradufatira ku Mana yacu, bakadufatira ku vy'Imana, huko badufatira ku busambanya, huko badufatira ku biturira, huko badufatira ku nsaku, bakadufatira ku Mana yacu. Kikaba arico tuzira ko twafashwe turiko turasenga, ko twafashwe turiko turavuga ubutumwa bwiza, ko twafashwe turiko turavuga Imana mu buryo butandukanye. Daniyeli nico yazize. Icoma nawe nanje kikaba arico kintu twozira mu buzima bwacu bwa misi yose.